Amakuru yo ku mirongo y'urugamba turaza kurabira hamwe indiri n'indiri z'abanyarwanda eka n'abarundi bahurikiye muri Red Tabara twigwaneho AFC M23 imbwebwe za Sarambwe bariko baragenda baratikirira mu mice n'imirongo y'urugamba igenda itandukanye cane mu Minembwe muri Masisi eka n'ahandi agenda hatandukanye. Turaza kurabira hamwe kandi muri kino kiganiro amakuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi wa Mungu n'igerekezo rya 28 amakuru shira ahabona ibikorwa by'agasuvyo biteye isoni bikorwa na Amahoro Peace akaba ari ubumwe canke ihuriro ry'abanyamurenge basanzwe bakomoka kuri Paul Kagame. Tuvuze gukomoka kuri Paul Kagame nabo Kagame abwira ko ribi ryama hasi vyuka ica shiranga amahera kotiza bakabikora birukanga. Amakuru ni menshi cane muri Sud Kivu muri territoire yambayo Viranga ibintu ntivyoroshe cane, imigwano irasekera aho RDF iri kiragerageza kugenda itera ibice n'ibirindiro birimo FRDC Wazalendo n'abafatanya bikorwa babo aha muri Kabale localité ya Viranga nambayo bariko baragerageza barabe ngukungene bohuza ino axe kugira barabe kungene bofata ahitwa Bunakiri. Ku mirongo rugamba ntivyera kandi ntivyoroshe cane ku ruhande rwa RDF AFC M23. Amakuru ni menshi uko akanya kadukundira niko tuza kuyabashikiriza neza na neza. Reka duhure mwido nido inyuma ya kano karuhuko. Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV na Ingoma Magazine umwe wese aho aherereye. Ndizera ko mu mazi imisi mumerewe neza, muri no mwanya muguwe neza, mubayeho neza. Ndabifuriza amagara, amafaranga n'ubumwe mu miryango yanyu, mu miryango yacu nkuko bisanzwe. Ngire ko ndabakengurukira nongera nasaba imbabazi kumvo zuko maze imisi gera kuri 2 tutako turabashikiriza amakuru yo ku mirongo y'urugamba, ubusesanguzi eka nibindi nkuko vyama kumvo zuko si bisanzwe kandi si kuvuga ati ngo twarabataye oya namba, ahubwo twa dusanzwe turi mu kindi gikorwa kidasanzwe, igikorwa kizomara imisi 4 igikorwa kiriko kirakorerwa haro mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi aho turi mu ndwi yahariwe aba diplomate, ivyo bise diplomatic week canke semaine de la diplomatie, aho muri ko muragenda mubibona ryari nasize ko ikiganiro c'ivyavuye mu rugendo twakoze hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi eka n'abarundi basanzwe baserukira igihugu cacu muri ivyo bihugu vyabo nyene n'ibindi bihugu bigenda bitandukanye bari hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Aba ambassadeur, aba consulat n'abandi benshi bagenda batandukanye bari hano, bari mu rugendo rudasanzwe rwateguwe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire myiza y'igihugu cacu ciza c'u Burundi n'amahanga. Ubu nabwo bukaba burongowe na ambassadeur Edouard Bizimana, musanzwe muzi atavyorosha kandi ari creatif, akora diplomasi neza na neza nkuko igihugu cacu ciza c'u Burundi kiba cabimutumye canke camwizeye kibimwitezeko. Uko niko vyifashe rero, nta yindi mpamvu kumbure nko bigaragara muri tuno duce canke muri tuno dufoto turiko turaca hano. Murabona ko ariho tuba turi aho tugenda tugaragaza ubwiza bw'igihugu na bimwe mu barundi bagenda baranyegeza canke badashima kuvuga, ahubwo birigwa baracafuza batoka igihugu cacu ciza c'u Burundi, aho tugenda tukereka ingenzi ibintu nabo nyene mu bihugu vyabo bitari nk'ubu. Barageze ejo twari muri Musumba, baragera aho babona amapoto y'amapoto dukora mu Burundi, benshi bayita ngo nayibumba, ariko sa ibumba n'amapoto arimwo beton armé, ndashoboye kuvuga ko arimwo udufera beto tubundi bwoko atari tumenyereye. Baragirana abaferayere barabikora, barakora ibintu bigenda bitandukanye, bakanabetona, harimo n'isima, harimo na gravier zigenda zitandukanye, ama milimetero atandukanye, agasenyi n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Baratangaye kubona hari amapoto akozwe mu ibumba. Ndumva ni byinshi kandi urugendo rwabandanya. Ku munsi w'ejo no kufata inzira yitora zateza tubagaragarize ukungene icayi ca mbere mw'isi, naganda ibabwire mba
ntavyo mwari mwibuka icayi c'u Burundi n'ikawa y'u Burundi nivyo vya mbere mw'isi bifise test nziza bimaze no guhabwa ubushimwe bwinshi bugenda butandukanye aho mbere no guserukira igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi muri panel yabaye mu bushikiranganje yavuze ko twagiye turasanga icayi c'u Burundi cibwa bakagikura muri ajya ma etiquette bakagisha mu yandi ma etiquette y'ibindi bihugu cyane cyane tuvuza aho hakurya ya Kanyaru murabitswe badandaza icayi n'ikawa yo mu Burundi n'amavoka n'amamesa ariko kuvaho imbibe n'imigenderanire mibi n'icuka kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ibintu bitagenze neza ntivyaboroheye aho baciye babavumburira kuko bagiye kubona amafurnitire ivyo bahora barungika bigabanuka ibindi birateba birabura burundu reka rero tugaruke neza na neza ku mirongo y'urugamba imbere ko tuja mu mirongo y'urugamba reka dutangurane na kono kareresi karagaragaza umunezero w'abakongomani aho mbere uno mwanya tuvugana hari amakuru avuga ko batangwe kugira rusansuma yabajya bajene shaka rujya gwaruka gwagiro wagaragara ruri imbere muri tujya tu video burya nta kintu na kimwe kitagira ingaruka uko biri kose ariko izi mbwebwe za Sarambwe RDF AFCM 23 bogabanya kwica kuko uko biri kose mwenyene na mwebwe ubwanyu mu mitima yanyu mwambwebwe za Sarambwe RDF Red Tabara twigwaneho murazi ko atamukongomani yobemerera ko mubarongora mubaretse habeho liberté d'expression rero gihe equipe ya Congo itsinze ikaja mu gice ca 16 nko babivuga ngo 16e de finale baranezerewe birenze urugero gushika naho batibuka ko bari mu maboko yize mbwebwe za Sarambwe RDF Red Tabara twigwaneho AFCM 23 baririmba indirimbo ibayogabogamwo bagaragaza umunezero baragaragaza ko naho bari mu maboko ya yize mbwebwe za Sarambwe RDF gisoda c'u Rwanda n'inkotanyi ubatwara uwo bemera ni Faci Beto ibi bikaza bizana ngo ishusho itari nziza kumvo zuko ngo bariko barategekanya ko bagiye gukora republika yabo ngo mu gihe Faci Beto yohindura ibwirizwa shingiro ibi murabizi ko babiririmbye ngo kuko ngo uruhande barimwo ngo Goma na Bukavu ngo bizoba bigaragaje ko batayobowe na Faci kuko batazoba bavyemeye ariko sinzi ko ari umwene gihugu azoba batavyemeye canke ari uko batahawe amahigwe yo gutora ego canke oya canke ari RDF Red Tabara twigwaneho inkotanyi zizoba zavyanse bibaza ko baciye ubwenge ariko muri raisonnement ntibikunda noke muvuze ko batari muri ico gihugu ca Faci cahinduye ibwirizwa shingiro mwarabaretse nabo batore murabe ivyo batora sase no kuvuga sinzi nagomba nkoresha expression itari bon kumbure kubare kuyumva ariko je me réserve aka kareresi rero kako karakora ibara abana bako barandikwa ejo ni mwatangura kumva batora ibiziga muri Goma na Bukavu batoba bazize inoreresi reka tuyikurikire gato Yes, kuko mwaje kubibona na mareresi menshi amapla atandukanye ayari baproche ayakure bagaragaza kandi aha ni mwijoro mwibuke match yarikira amasaha yarikira kinirako n'amasaha yahereye ko abana ugwaruka inkumi abatama imisore abasoda abapolisi sinzi bose muri rusangi bararirimbye baratamba barenahaza bahimbawe kubona Kongo isubiye kuja mu kuronkana n'amahigwe ubugira kandi kuko kuba kuja muri classement n'amahigwe kubandanya uva mu gice ca mbere uja mu kindi gice arico ca 16e de finale ni kindi gikorwa kidasanzwe hariho mbere n'abahinga mu biharuro bamaze gutora ko Kongo muratwe imaze imyaka 52 idahonyora mu gikombe c'isi hanyuma abatsinze bijya bitsindo nkuko mubazi ni Wisa nimero 20 uyu nawe akaba ari karavugisha nkuko yabivuze kuva kera ibi bikora bere n'abandi banyarwanda bibipfobagana niko no bivuga n'aba n'inkotanyi ngo zibipfobagane n'aba bon sinzi amagama expression y'abarangora Wisa benshi baramwita ngo n'umututsi abandi ngo n'umunyamurenge bakora ivyo bagomba kwera morphology yiwe n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye ariko hariho amakuru menshi cane yivuka giwe abavyeyi avuka ko agaragaza contraire y'ivyo bavuga ariko moi je me borne pas siniko ndita kuri ivyo shaka gusa kunda bivuze kuko biriko birakeye indi polemique kuko mu batsinze no mu batsindira umugwi washima wa Leopard serukira gihugu wa Kongo Wisa ntaburamwo Wisa yambara nimero 20 mu bifata nko abandi babifashe yambaye nimero 20 hatsinze rundi yitwa Meshak Elia yambara nimero 13 ku mugongo hanyuma haratsinda n'uwitwa Fiston
Mayele Fiston Mayele ufashe nimero yambara nimero 19 ufashe 19 guteranya 13 bivyara 32 uci uteranya ku nimero 20 zambara wisa ku mugongo bivyara 52 illogique umuntu yanezerewe ntabura ibiharuro akora iki n'ikindi giharuro kiriko kirasirikira nayandi makuru y'umunezero ku ruhande rwa Kongo bavuga ati ngo burya yari formule iri magique 20 13 19 ça fait 52 ans baba baramaze batarahonyora muri iryo higanwa gisi rero ko nababwiye ku mirongo y'urugamba ibintu ntibimeze neza ku ruhande rwa RDF Red Tabara twigwaneho kuko ahitwa Kashavu Kasake Kawere ubu hari mu maboko ya Wazalendo FRDC inyuma y'imigwano myinshi cyane bariko baraturitsa imbwebwe sasarambwe bakubita batababarira banoza banoganza iyi migwano yose ikaba ituma canke yerekeza muri Rubaya territoire ya Masisi aho muzi ko Rubaya ari wo mitsi amaraso ya Kagame canke y'u Rwanda eka na AFC M23 Red Tabara batagira Rubaya boca bapfa kuko Rubaya ni mitsi n'amaraso bigana mu mutima w'u Rwanda umutima w'u Rwanda ni minembwe ico tuba aho hantu habiri bahagwana umuhenerezo murazi ko Rubaya hari aba mercenaires abafaransa baragaragayeyo murazi mu minembwe naho nyene ko buzuyeyo naho bitariko biraborohera impande canke uduce dusigaye akaba ari uduce duke cyane kugira minembwe yose burundu ije mu maboko ya FRDC Wazalendo burundu mbavuze burundu amakuru mu minembwe turayabazaniye mu kanya reka tubanze duhere hano Kasake aho hamaze gushigwa mu maboko ya FRDC Wazalendo reka dukoreshe kano kareresi kugira kapfuye canke kaze gasahirize kuvyo turiko turavuga nimubone ko turiko turabazanira amakuru atagira ifatiro kurikirana mwumvirize munarabe n'umunezero wa bano banyekongo igihe FRDC Wazalendo bashika muri aka gace ka Kasake. La population de Fama premier en joie parce que la position de Kasake est déjà tombée. Le mouvement Maïma et la Mouka vient de récupérer certaines positions, donc Kasake vient de tomber. Regarde, toute la population est en joie vraiment. Les enfants, les femmes, les hommes et comme ça. Yes, ndizera neza ko muhejeje gukurikirana inoreresi mwumva no kungene babishikiriza nuko bimeze ku mirongo y'urugamba faveur ya FRDC Wazalendo n'abafatanya bikorwa babo muri Sud Kivu ni muri territoire ni muri localité nziza cyane ya Virunga Nambayo aha ni muri Kabare rero ibintu ntibimeze neza Kabare Virunga Mbayo ibintu ntibimeze neza ku ruhande rwa RDF AFC M23 kuko muri no minsi bariko barakubitwa icambo ca Facibeto son excellence umukuru w'igihugu ca Kongo igihe Kongo inganya na Portugal yaravuze ijambo ari Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko RDC iriko iratsinda neza ivyitwaramo neza ku mirongo ya football yongera avuga ati na RDC kivyitwaramo neza ku mirongo y'urugamba ibi vyarazanye polemique biravugisha AFC M23 biravugisha Colonel Nanga bashabagira inama ya yihuta cyane ubwoba barandika amaraporo barandika makete n'ubu baracandika ngo Facibeto ntashaka amahoro ngo we ngo aguma aprona avuga ahoha inzira y'intambara ntahoha nta prona ntagira ivyo mwe mwiyumvira ahubwo agwanira igihugu cyo kuko yaratewe mwege mushaka ibiyago nuko mushaka kuguma mwica yaho bimara umwanya mwica nico mugomba ariko Tshisekedi aduza drone kugira abavugutira umuti mu mubise mubone ko atari iwanyu muri localité rero ya Kabare muri Kabare ahazambayo hose za Virunga hamaze iminsi hari migwano nano mwango turiko turakora ikiganiro muri Mbayo hari migwano ihuza Wazalendo FRDC n'abafatanya bikorwa babo bagwanya imitwe iterabwoba babicanye ba RDF abasogosi Red Tabara twigwaneho imbwebwe za Sarambwe AFC M23 bimeze gute turafise amajwi n'ubutumwa bw'umuvugizi Wazalendo hano muri Kabare asanzwe azwi ku izina rya Abubakar Bakari Shombo ashikiriza amakuru neza ari detaye ukungene bimeze ku mirongo rugamba uko vyatanguye aho bigeze uyu turaza kubashiramwo ijwi giwe
mu kanya kugira mwumve ko ivyo tubabwira bifise ifatiro. Aravuga ko imigwano yatanguriye muri Virunga kuva hirya ejo, bamaze kwinjira Virunga, ndavuga RDF AFC M23 twigwaneho Red Tabara batera kugira barabe ngo ko bikigarugarira ibirindiro vya FRDC Wazalendo muri ako gace ka Virunga. Bakubiswe barabanoganza baca ngo birukira muri Mbayo ano mango two turavugana, barakubiswe barasubira abandi baratabaromoka, ariko uno mwanya tuvugana kuva mu bucagucagu bongeye kuja kuhatera amajanja kugira barabe ko bohafata ngo babandanye, kuko aha bahafashe biroroha cane ko baca bahura na bagenzi babo, cane bagacaja kukipa ahitwa Bunakiri uko niko vyifashe ku mirongo y'urugamba. Reka dushiremwo kano ka audio canke buno butumwa bw'uno muvugizi wa Wazalendo hano ku mirongo y'urugamba, mwumve we avuga gute, abitanga gute nk'umuco, aho yari karabazwa na bagenzi bacu bakoresha ibindi binyamakuru hariya murasirazuba bwa Kongo. Hanyuma tugaruke muri studio tubandanye, kuko amakuru ni menshi cyane. Icitwa Mahoro Peace cagaragaye nk'abafournisere n'inkozi z'ibibi bama ambulance n'amadrone, ariko arica bene wabo b'abanyamurenge bagaca bagaruka bakavuga ati ngo ona bombarder les civils. Reka tugaruke inyuma y'ino nkuru ya porte parole wa Wazalendo Abubakar Shombo, twumve uko atubarira. Hama tugaruke tubandanye n'ibandanya bija imbere. La population de Fama premier en joie parce que la position de Kasaki est déjà tombée. Le mouvement Maïma Lamuka vient de récupérer certaines positions, donc Kasaki vient de tomber. Regarde, toute la population est en joie vraiment. Les enfants, les femmes, les hommes et comme ça. Yes, nkuko mwajeje kumwiyumvira, uyu ni porte parole Abubakar Shombo, umuvugizi wa Wazalendo ku mirongo y'urugamba ngo muri Kabare eka muri Bukavu yose ariko aratubwira kungene vyifashe ku mirongo y'urugamba. Reka turangirize kuri no nkuru ya Mahoro Peace Association. Ni bamwe mu banyamurenge bita bagenzi babo Akagara, bakita Ibifobagane, abandi bitwa Bayigwanashaka n'abandi bagenda batandukanye nkuko bizwi. Iyi Mahoro Peace banyamurenge bamwe bazi ubwenge bavuga ko atari abanyamurenge, ari bamwe mu banyarwanda bivanye nuko ngo morphology y'abanyarwanda babatutsi nkuko babiririmba n'abanyamurenge utobatandukanya bahagararanye canke bari kumwe, ngo nabo rero bakreye bari muri diaspora cane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bavuga ko bigaragaza ko drone za FRDC zimwe zijejwe gufata amasanamu. Nibyo namatwa babwiye yo koratanga ngo horizon ngo bombardement aveugle, nkavuga ati abantu bakurahe izi nguvu zo kubesha kunganuku, ariko nivyo bonka mu mushefu wabo Paul Kagame, kuko kubesha nawe ni ibintu yonse, ni ibintu atarondera midi 14. Ayi Mahoro Peace rero yaragaragaye mu masanamu ya FRDC gisirikare ca Kongo cafashe kungene bariko baratanga amambulance bitwa ko bagiye gufasha abanyamurenge. Ni gikorwa ciza cyane, ni gikorwa cyo kwita ku magara y'abene gihugu. Ambulance irafasha rusehabaniha, ndakivuge mu Kirundi, urumva ko isehabaniha nyene umuntu aniha akaronka imodoka ikamushikana kwa muganga mbiyombi kwa kwanije ushaka kwibaruka ugize impanuka zigenda zitandukanye. Ni gikorwa ciza cyane duhereye kuvo zuko bakoze ico gikorwa. I Mahoro yari yakoze gikorwa ciza nkuko ari wese yobikora, ariko Mahoro ntiyatanze ambulance uko zokora ico gikorwa nkuko twako turakidekriva canke tukivuga tugitera amashurwe. Ahubwo Mahoro yaronye ko ntibotanga indege, ntibotanga ibindi bintu, ntibotanga amabrende, baba bagiye gufinansa intambara. Bigaragara aho basanzwe no bafinansa Red Tabara twigwaneho musanzwe mubizi ama contribution ama space n'inzira batangamwe amafaranga vyamavyaciye kuvuga ngurukana bumenyi, naho kwandika kuri YouTube canke Google uko Mahoro ikorana n'ikiroberi ca AFC M23 igakorana na twigwaneho. Mbere benshi baranavuga ati Mahoro Mahoro Peace Association ni inkotanyi. Ni benshi bakoresha iyo terme ngo bareke kuturuhisha mu mutwe ngo izo ni inkotanyi n'ubundi zagiye mu izina rya Mahoro Peace Association. Izi ambulance rero zagaragaye mu karere isi nkuko tugomba tukabashiriremwe mu gakurikirane 5 kuri 5 zikagaragaye zifurnisa amadrone. Kumbe amadrone kungere injira mu minembwe agenda kurasa bene wabo, agenda nizo ambulance nyene nkuko bishikirizwa muri
ino documentaire yakozwe n'ibindi bimenyesha makuru bya bagenzi bacu ishikiriza ukuna amapreve anapui video yafashwe na drone ya FRDC ukene batanze izo ambulance no kungene izo ambulance zigaragara zikugwamo amadrone ariko aragenda kugandagura inganda z'abanyamurenge yibishwe na bene wabo kugira baronke abapfa benshi baronke n'icitwazo ibintu vy'akaba ari amwe mu strategie d'aple ama recherche ama raporo ibitabo n'amatohoza menshi ko inkotanyi Paul Kagame ari we yishe bene wabo kugira aronke igitigiri kigaragara n'uburemere bwo gutwara igihugu c'u Rwanda muri rezonema biratahuritse niyo mbiyo kuko majorite barabahutu bari abatwagwa na Habyarimana barabonye ko naho boza muri ganzira ya Arusha yo kugabura ubutegetsi nibiki baguma babadomina Kagame avuga ati je sinaje kuba etre dominer naje kudomina baci mitwe hama dukoresha izina rya genocide ya namakuru n'ubusesanguzi vyimbitse biri ku mbuga ngurukana bumenyi biri mu bitabo biri mu maraporo ya ONU n'ahandi henshi hagenda hatandukanye ibi navyo nyene mushaka mwobihinyuza kuko ni ibintu vyoroshe kuboneka reka tubashiremwo rero inoreresi hama tugaruke turangiza ikiganiro. En juin 2026, des drones de surveillance des FARDC ont capté des images montrant des rebelles des RDF du Rwanda, du M23 et de Twirwaneho utilisant des ambulances pour transporter des drones et du matériel militaire avant de mener des attaques contre des civils et des positions gouvernementales. Les ambulances avaient été offertes par l'Amahoro Peace Association le 19 juin 2023. À l'époque, plusieurs personnes associées à l'organisation, dont son deuxième vice-président Jacques Muranda, avaient publiquement célébré ce don sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, selon les images obtenues par les FARDC, ces mêmes ambulances sont utilisées sur le champ de bataille à Minembwe pour transporter des armes et des drones, illustrant la militarisation de véhicules initialement présentés comme des biens humanitaires. L'utilisation d'ambulances à des fins militaires met en danger les véritables opérations humanitaires et expose davantage les civils, ainsi que le personnel médical dans les zones de conflit. Reka ndabakengurukire rero mwebwe mudahengesheje kudukurikirana gatanu kuri gatanu ndabifuza kugumbwa neza n'umunsi wa Mungu ni sabato profite kuyifuriza sabato giza abagemera n'umunsi wa Mungu ejo ni munsi w'imirimo ni weekend sohokana abana baraye bamenye amashuri amwamwe nka Discovery School baraye batanzo impamara bushoboza ariyo ma diplome n'andi mashuri menshi hano mu gisagara ca Bujumbura eka no Burundi muri rusangi utaronse diplome yaramenya arunguruzwa bisanzwe aja mu ishure rikurikira abavyeyi abamugire akahimbaza muski utubiskuti dushokora amatware kuri plage igihugu cyacu ciza cy'u Burundi gisa ama plage menshi ama beaches nko bavyita menshi cyane gose murantunga ariko ntimufate beach n'iriya beach yindi mukunze kuvuga ariko numenye ikigo cyacu ciza cy'u Burundi kiri vraiment romantique uzi ko rero muca muvyumva sohokana abana amambwire rero umunsi mwiza n'umuhinga mu mwiza uwa Mungu mwiza ciao tugumane gatanu kuri gatanu.